Ashafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ihindagurika ry'ibihe ni ikibazo gihanze amakungu n'igihugu cyacu cy'u Burundi kirimwo. Kuritorera inyishu bisaba kwitunganya yaba mu bijanye n'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ariko bigasaba no kwitanga ku mwenegihugu wese tudasize inyuma no kubahiriza amategeko yaba ayajanye n'amazi ndetse n'ibidukikije. None ko ihindagurika ry'ikirere rihanze amakungu yose aha mu gihugu cacu vyifashe gute? Aha mu Burundi ntibikidutangaza, turamaze imyaka myinshi tubiraba. Rwa ruzuba rwo mu Kirundo rujya rwaradukebuye cyane kugira tumenye ko iryo hindagurika ry'ibihe rituraba na twebwe. Igihe twabona nkazijya kijya kigo ca lycée Vugizo kiriko kiragenda tubibona nibomagurika y'inkengera z'inzuzi. Ingene rero umuntu yobirondera ni ibintu bihambaye bisaba ubushakashatsi kugene dutunganije isi yacu mu vyerekeye kubaka ibisagara, mu vyerekeye uburimyi n'ubworozi. Hari igihe rero usanga biva no kugene imisozi yonyene iremwe. Nk'uburavye ikiyaya ca Bujumbura ukabona iyo misozi yaho haruguru ihanamiye ico gisagara ca Bujumbura iri hejuru yacu, ugaca wiyumvira nk'ijya mvura yose igwa cane cane kagwa mu mitumba hejuru no mu gisagara ntigwa, mugabo ugaca usanga irononye ibintu mu gisagara. Hariho abantu batangazwa nuko umutumba wururutse atamvura iherutse. Birashoboka ko mu gace gatoya ijya mvura yagwa mu minsi yahera irinjira ikibika isi kayinywa, imitumba iranywa amazi menshi ikayabika, ukaza ubona imvura yaragabanutse cyane gose, ukabona mu kwa gatanu amabarabara arabomotse. None Penesadrime umugambi wa leta ufashe mu mugongo n'ikigega FIDA ujejwe kugwiza umwimbo mu karere ko mu Kumoso n'Imbo, ibikorwa wakoze vyifashe gute na cane cane mu ntara ya Ruyigi na Rutana? Kuva mu ntara ya Ruyigi ngaha muri Rutana hariyo amabarabara twari twakoze yari yanaheze wanashaka nko muri Gisuru, ariko ubu kubera izi mvura zimaze iminsi zigwa ari nyinshi ibarabara nk'iryo mu Gisuru yaracitse, ibiraro bitatu byose biratwagwa. Ubu naho twari twakoze bari ryoroheza abene igihugu ubu ntiborohe ko bashaka gutwara umwimbu neza kubera amabarabara yacitse. No ngaha muri Rutana murabona ko twariko turakora ibarabara iva mu Gateja mu Garija mu Gakwende. Ibikorwa wateza kuri yasabwa yasa no wabihejeje, mugabo mwabonye ko kugenda uryo batagenda kubera ryacitse bivuye kwiza imvura zimaze iminsi zigwa. Hariho n'ahatacika twabonye himije gucika vuba hamwe imvura yabandanya kuri no rugero. No kujanye n'imyonga imvura yaguye muri no myaka ibiri iheze novuga yarononye bitari bike, yaratumye cyane cyane nk'ibiringo iyo myonga ateza kugazugwamo idashobora kugazugwa ngo ihere kubera ko iyi imvura iguye haca amazi hose abaje gukora imyonga acabanza guhagarara kugira banira amazi ahagarare. Imyonga ariko yakogwa yatevye guhera kubera ico by'imvura. Hariho muri Ruyigi umwonga wari umpungwe warashoboye guhagarara nk'amezi arenga 5 kugira ngo amazi abanza aveyo. Muri Nyamikungu muri Giharo naho nyine byagenze uko umwonga uri kurakogwa urahagara hafi amezi 6 kugira ngo amazi yashobore kuvayo bashobore kubandanya bakora. Aho na Mitende kuko naho byahagaze ibikorwa biracashobora kubandanya. Aha rero muri Cunda niho
bisa nk'uko arakamuna ariko no vyita kuko hoho n'ivyategwa vyarizo kugira bizokogwe ico gihe hakibivyigwa ubu mwonga warahindutse gose kuburyo uruzi rwari rufise imetero 3 z'ubwaguke ubu rugeze ku metero 30 20 ugasanga rero aho inyubako bateguye kubaka aho hantu hakinganuko ubu uyishizeho atashobora kimara uvuze nangaho ngo rubakiye iyingana naho hantu bica bihinda ibihero vya mbere bigahindura uburyo bigahindura n'isoko yose n'uruhombo kuko abenegihugu bari bize ko umugambi uje kubafasha kwiteza imbere. Musitaneri wa komine Gitanga aratubwira ivyo mugambi wari wakoze naho vyahuye n'ingorane. Uwo mwonga wacunda wategerezwa kugazurwa ku buryo bwa kijambere hama hakari mu muceri hagaca hubakwa n'iryo barabara ryategerezwa kugenda rijanye uwo mwonga rigahuza zone ya Kinzanza gushika mu Gakwende muri zone Nyakuguma haca haduka ikibazo kidasanzwe c'imvura nyinshi yaguye iyo mvura igwa ari nk'ikiza ihitana uwo mwonga wose ica ihuzuza umusenyi n'amabuye mbere n'inyubako ajya kiraje bari bateguye amwe aratwagwa ayandi ruyaca hirya no hino rurahabomora kugeza hamwe ibikorwa biba ngombwa ko bihagarara. Abene gihugu nabone baragaruka kuri izo ngorane. Ibintu nyene urabona yuko bidahumurije nibaza yuko umuvuduko w'amazi menshi biva kumvo zuko ibiti hirya no hino ku misozi byagabanutse atabikiriye. Kigize kabirazi yuko hirya no hino ku ngombe zizi nzuzi keshi kare hahora hari biti hakaba marenga ariko urabona ni bugaraga ibarabara nubwo barikora usanga nko ku metero 100 hacitse andi ku metero 100 hacitse byumvikana kibarabara uko borikora kose bigira inguvu ibice bice turagenda dushitse hari imbere hantu byacitse himoto bayiterwa ku mafaranga 1500. Icyo umuntu yosaba leta nkuko ari umuvyeyi twoyisaba yuko nkuko bari biyumviriye gukora rino barabara bagakora ibindi biraro bya hariya haruguru n'ikinya byari bikwiye ko bogikora kurabona ko cagize ntagisubira mu ingorane byaduteye nuko ubunye umuntu bitakimworohera yuko abandanye urugendo nk'iyagiye ko kare nkahanye yo guzuye ni mpaka umuntu arinda gutanga amahera kugira mujabutse ngahanye. Dusaba leta badutabare badukorere n'ukuri hano hantu kuko turarusha kwiheba mene gihugu ntibo kwihebora kuko uri mu sijiro ntatinya imituragara uri ku rugamba nta rugamba utinya nta kiza kigutera ubwo wumva bamaze kuja ku rugamba kuri mwezi Gisabo harateye inzike uruzuba ruraka none abantu barevye kurima no kurya n'ubu turacarima turacajya iyo bace babihe bati ko inziga zateye ikiza igatera tubihebe none tuba tugeze nibaza ko ihindagurika ry'ibihe nta muntu ashobora guhagara mu kirere ngo azibire ihindagurika ry'ibihe ico dukora no guhangana navyo. Umuyobozi mukuru ajejwe guhimiriza no gutanga inyigisho mu bijanye n'uburimyi bworozi n'ibidukikije aratubwira ibitegwa umurimyi yo kwibanda ko kugira ahangane n'iryo hindagurika ry'ibihe. Tugara duhere ku bijanye n'ibitegwa koko barimyi bashobora kurima mu gihe biboneka neza yuko imvura ari nyinshi. Ibitegwa twabwira hariho igitegwa c'ibitoke ni gitegwa koko twabonye ko ari gitegwa gikunda amazi menshi iyo giteye mu gihe c'imvura iboneka ko ari nyinshi kiratanga umusaruro mwinshi. Twagiye tubibona iyo nko mu gihe c'impeshi iyo mvura yabonetse ari nyinshi hajya mu kwezi kw'icenda mu kwezi kw'icumi usanga ku isoko ibitoke ari byinshi cyane ugasanga n'igiciro c'ibitoke washe ku isoko cagabanutse ugasanga igitoke cyari kugwa 4,000 bari kwa kigura 2,000. Murumva yuko ayo mazi nanyo bayagize akamaro gakomeye cyane kuri ico gitoke. Ibindi bitegwa kandi twababwira navyo nyene birinda amazi menshi imvura nyinshi hariho nk'igitegwa c'imyumbati naco nyene kira iyo umuntu akirimye agakoresha ubuhinga akagihe vyankenegwa iyo imvura ibaye nyinshi naho nyene nta ngorane kirashobora kumererwa neza. Hariho kandi n'ibi bitegwa vy'ibigori ngira ngo navyo nyene mwagiye mubibona aho usanga nkumbure iyo bitagenze neza umuntu yateye biharage agatera n'ibigori hariho usanga ibigori koko kuri iyo mvura yabaye nyinshi vyigenjeje neza ugasanga vyatanze umwimbo mwinshi cyane usumvya ibiharage. Ico naco nyene gitegwa twavuga ko umuntu ashobora kurima. Hama kandi ibi vy'uburo ibi bijanye n'imyungu ibyo byose twarabonye yuko umuntu abirimye igihe hari imvura nyinshi ko atangora navyo nyine bishobora gutanga umwimbo mwiza. Ku bitegwa navyo twabwira bishobora kugerageza
umuntu ashobora gutera bishobora guhangana n'izuba bishobora iyo hatsi izuba ryinshi bishobora kugerageza ubiteye bishobora gufasha. Aha twobaha ibiterwa vy'ibisunzu. Igiterwa c'igisunzu twasanze igiterwa gikomeye cyane gishobora guhangana n'ibintu by'ihindagurika ry'ibihe. Iyo imvura yabaye nke ugasanga izuba riraka, twarabonye koko ari igiterwa ciza cyane kandi n'igiterwa hirya no hino mu gihugu twasanze mu burere butari buke ico giterwa umuntu akirimye gishobora gutanga umwimbo mwiza. Hanyuma ico giterwa nyene turiko turakiraba ni igiterwa koko iyo wakirimye gishobora no kwigumira mu kuzimu naho izuba ryo baryatse rimaze igihe kirekire imvura isubikawa kandi kigasubira kikanaga kigasubira kikaduga. Ni igiterwa koko twabonye ari igiterwa ciza cyane gishobora kudufasha mu bintu bijanye no guhangana n'ibihindagurika ry'ibihe rifatiye cyane cyane mu ibura ry'imvura canke imvura yabaye nke. Hanyuma ikindi giterwa naco nyene twabwira kigira kabiri ni giterwa c'amateke. Igiterwa c'amateke naco nyene twabonye ko kigerageza guhangana n'ibintu bijanye n'uruzuba. Naco nyene iyo giteye biraheza bikagenda neza, kireza kibugasanga vyagenze neza cyane. Hanyuma ibindi biterwa navyo twabwira bikurikira hariho nk'ibi bijanye n'ibigori cyane cyane bita ama hybride. Navyo nyene twarabonye yuko iyo izuba ryatse rikamara nk'indwi zibiri canke indwi zitatu iyo wamaze kubitera vyamaze kumera, navyo nyene birashobora kugerageza biragerageza ugasanga imvura isubiye kugwa nk'haciye nk'indwi zibiri canke indwi zitatu, ugasanga kandi vyaduze mbere ugasanga biduze bifise ingufu nyinshi cyane, ugasanga bimeze neza. Ariko ivyo byose birava nuko kandi nuko wakoresheje bwa buhinga nyene twame tuvuga ugakoresha n'ifumbire rikwiye ukabihavya nkenerwa bikwiye birafasha twabonye bifasha cyane. Hanyuma ikindi giterwa twababwira ni nk'igiterwa c'inanasi. Ico giterwa naco nyene twaranye yuko iyo wakirimye naco nyene twarabonye yuko kiragerageza kwifata iyo amazi atabaye menshi cyane y'imvura, naco nyene kirashobora kwifata. Nkubona bakarorero nk'iyo wagishoye gutera nko mu kwezi kwa kane ibiciri gacariza nko mu kwezi kwa gatandatu kirashobora guca kimara iryo ci ryose atangorane. Hanyuma imvura imaze kuza kigaca kandi gisubira kikaduga ugasanga kimeze neza. Twarabonye ko naco nyene ari ikintu cofasha muri ibi bintu bijanye n'ibi bintu by'uruzuba. Hanyuma ico giterwa kandi birasaba yuko kandi gica gisasirwa, iyo wagisasiye kandi biraheza bikagenda neza. Tukiri mu byo gusasira kandi twarabonye neza noko n'ibitoke ego navyo twamaze kuva ko navyo nyine bikunda amazi menshi, ariko navyo nyine iyo wabisasiye mu gihe cici twarabonye neza iyo bisasiye hajya ku gacika mvuruka bisasira imbere yuko imvura icika, navyo nyine haguma kabombera mw'iryo tongo ikambere bikazo ici ryose rikazorinda rihera, ubona neza yuko ivyo bitoke bimeze neza iyo wasizemwo ivyo bisasizo. Hanyuma ibindi navyo bishobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe twarabonye intengwa, twarabonye inkore cyane cyane mu bice bimwe nkaha mu kiyacimbo eka mbere na hariya mu kiyacu kumoso twarabonye abarimyi bahurumbira cyane ivyo biterwa. Navyo nyene zabizo ntengwa zabizo nkore nazo nyene twabonye ari biterwa koko iyo wabirimye navyo nyene bigenda bishobora kugenda bihangana bigerageza kurinda izuba, navyo ugasanga vyatanze umwimbu umeze neza. Hanyuma ikindi giterwa naco nyene twababwira naco nyene bakoresheje igihe kibereye cyo gukirima ni igiterwa c'ingano. Igiterwa c'ingano twarabonye mu mitumba miremire aho ahakanye cyane, aho usanga ico giterwa c'ingano bamwe bakirima mu kwezi kwa kane. Murumva turimije igiterwa c'ingano mu kwezi kwa kane, no kuvuga yuko kwezi kwa kane kwezi kwa gatanu kw'imvura. Ico giterwa rero cyo gica cinanata naho cyo caronse ayo mazi y'imvura y'ukwezi kwa kane ukwezi kwa gatanu, cyo usanga cinanasa ugasanga bariko baraso mwimbu ushimishije bariko barasoroma umwimbu wavuye muri ico giterwa mu kwezi kw'indwi mu kwezi k'umunani. Murumva ko naco nyene kiri mu biterwa navuga ko gishobora kugerageza iyo amazi y'imvura yabaye make. Hanyuma ikindi giterwa naco nyene twabwiye ni igiterwa c'amasaka. Igiterwa c'amasaka naco nyene twabonye naco nyene iyo wakirimye uko twagiye tubona mu burere bumwe ugasanga hari barimye bagiye guteragira amasaka mu kwezi kwa 12 abandi mu kwa mbere. Iyo rero ayo masaka yamaze kumera ugasanga haciyemwo iminsi hagiye haza igihe tuvuga igihe cizuba hakaza nk'ukubezi ukamara nk'indwi zibiri canke indwi zitatu, mugo ugasanga ico giterwa imvura isubikagaruka ugasanga casubiye kuduga
kimeze neza cyane. Hanyuma twavuze kandi yuko muri iki gihe kijanye kandi n'ihindagurika ry'ibihe ibijanye nuko izuba riba ryaka ugasanga nko haciye umwanya utari muto atamvura ihari. Twabonye kandi ko hariho n'ibiterwa koko vyimbuka n'ingoga abantu bashobora kurima hama mbere bagashobora no kuvomera. Nk'ibyo tubabwira murabona hariho imboga zitandukanye izo hari izo usanga zeze ku mezi 2 ugasanga umuntu ashobora kuronka imboga ashobora gufungura. Hari ivyo usanga vyeze ku mezi 3 ugasanga navyo nyene biradufashije kugira ngo rushobore kuronka ivyo dufungura mugabo turiko turavomera. Ibi birayi ku mezi 4 bavyeze navyo nyene birashoboka yuko hari usanga mbere vyera hakirikara ugasanga n'amezi ntibiyarindiriye canke ivaye n'imbuto ingene bimeze mugo navyo nyene ibintu tubona yuko umuntu ashobora kurima hama no kuvomera akavomera navyo bishaka kudufasha kugira ngo umuntu ashobore kubandanya agwiza umwimbu kandi ashobore kubandanya ahangana n'ihindagurika ry'ibihe haba mu gihe c'imvura nyinshi canke no mu gihe imvura yabaye nke canke yabuze. Iruhande y'ivyo biterwa bitandukanye birinda uruzuba n'imvura n'ibindi vyera kare harakenewe n'uburyo bwo kuziganya amazi n'ubwo kuvomera kugira duhangane n'ihindagurika ry'ibihe. Nibijanye no kuziganya amazi y'imvura twovuga ko naco nyene kiri mu myitwariko ya leta biciye mu shikiranganje bw'ibintu n'ubworozi kuko hariho ibijanye koko no gushiraho ibigega bishobora kuba birimwo amazi menshi hamwe twagiye tubona vyaramaze gushirwa mu ngiro aho usanga hariho nk'amatangi abantu ugasanga harubatse amatangi manini y'amazi. Ayo mazi rero akadufasha kugira ngo ashobore kuvomera imisozi. Aho usanga amazi badugije ava mu mwonga akaduga hejuru ku musozi agacaja muri ivyo bitangi hamwe bitangi navyo bimaze kucamo ayo mazi rero umuntu agaca yakoresha kugira ngo ashobore kugenda avomera imvura ha mu gihe cici canke no mu gihe umuntu abona neza yuko nkumbura haciyemwo iminsi imvura itagwa ibiterwa bishobora kuma agaheza agashobora kwikora kuri ayo mazi mu bijanye no kuvomera ivyo biterwa. Hanyuma kandi no kubandanya dushigikira cyane mu mushikiranganje ama cooperative canke n'abandi bari korakora muri iki gisata aho usanga hamwe tugenda tubashigikira mu bijanye n'ibikoresho byo kuvomera eka mbere nabonyene bamwe tukabona nuko hariho nabandi bunganira leta muri iki gisata bagana nabonyene batanga ibikoresho bitari bike biza bisahiriza mu bijanye haba kubika amazi canke n'ibikoresho bijanye no kuvomera. No babwira ko mugambi Payfar mbere twatekanije kugura ama motopompe 75 ajazofasha kuduza amazi kugira tuyashikirize ubushikanganje bw'ibintu n'ubworozi azoshobore gusahiriza mu gihe cici abantu bagume barima aho hose bizogaragara ko uruzuba rwateye abantu bashobore kubandanya barima kugira ngo bimbore neza. Hanyuma nimba ari imvura nyinshi naho murabizi mushikanganje duhimiriza abantu guca imikobeko no kugira ibindi bijya binogo ahubwo ha amazi ko tuyabona ko ari intambamyi tuyabonemo ko ahubwo ari amahigwe kugira tuze tuyakoreshe no muri cagihe izuba rizoba ryatse. Ikindi naco twababwira nuko mu migambi nuko naho hari imigambi novu ikomeye cyane yo gutunganya neza kubika amazi umuntu abitse mu bintu novuga binini aho umuntu asanga yateguye ku musozi mugabo akavuga ati ahantu ngira ndahategure hajemwe amazi menshi cyane amazi ashobora kuduga hejuru ku musozi canke umuntu agafata akavuga ati ajya amazi aca ku mutumba agenda amanuka ku misozi nayo umuntu akategura neza kubakira neza hama karonka ibitangi novuga kandi binini ayo mazi ragaheza agacafasha kugira ngo ashobore kuvomera ivyo biterwa. Iyo ni migambi novuga imwe bushikiranganje buri kuburakorera ko kandi n'iyindi migambi iye kuzobandanya ishirwa mu ngiro umuntu bwo kugira ngo koko dushobore kubika amazi twongere kandi ayo mazi atubera amahigwe yo kugira ngo dushobore kuvomera imirima. Umwigisha akaba n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi aravuga icokogwa kugira ngo duhangane n'iryo hindagurika ry'ikirere. Twemere ko iryo hindagurika ry'ibihe riri. Twibaze yuko iryo hindagurika ry'ibihe singahi iwacu gusa ni ku isi yose rirafise ingaruka mbi nizihe. Tumaze kumenya izo ngaruka mbi zijanye n'imyuzurira, ubushuhe, ibomagurika ry'imitumba, indimo zononekara cyane tukamenya tuti twokora iki kugira ngo izi ngorane zirimwo zijanye navyo tubive. Umushikiranganje
ajejwe ibidukikije yaragarutse kubahiriza amategeko tuvuge akomeye mu gihugu code de l'environnement yasubiwemwo kandi baza yuko izoshika ku bitari bike nico bita code de l'eau itegeko ry'amazi akavuga ati imbere ya byose twubahirize ayo mategeko. Hariho abantu usanga umengo barafise inguvu zihambaye leta iramubujije mugabo wewe aragiye arubatse kandi neza. Co nohanura ubu nuko koko twoja mu bushakashatsi bujanye no kugira tugerageze dutore inyishu zijanye cyane cyane n'izo ngorane. Izo ngorane turazizi sizindi dutakaza ibintu byinshi cyane cyane tugashira imbere yukumenya ko izo ngorane twozitondeka uko zirutana naho zibera nico twokora kugira ngo dutore inyishu zaho zibera. No tanga nk'akarorero nk'ivyerekeye gutunganya ibisagara twofasha cyane, ivyerekeye kumenya mu gihugu hagati ahantu hashobora kugira ingorane kurusha ahandi, ivyo nibaza ko twoshobora kubitereramo. Ivyerekeye ajya amabarabara mubona acika, ariko nkagaruka shimika mvuga nti kenshi iryo hindagurika ry'ibihe ririho mugabo natwe hari gihe dukora ibintu bituma nk'iyo myuzurira canke ibomagurika ry'amabarabara ry'amazu byatuvuyeko kuko tutisunze ayo mategeko dusanzwe tuzi ariho. Ejo ntituze dutane ku mwikomo ngo abantu ngo bagiye kugerera ahanaka ngo bariyahuye. Hajya iyo umuntu yiyahuye wabibonye kare uramubuza. Naye handi ho byoca byitwa non assistance à la personne en danger. Jewe ndabaha karorero gatomoye. Abanyeshuri nigisha mu gisata cyo hejuru muri master narabatwaye ku intereko ndabereka ahantu higeze ku kononekara ibintu hagapfa n'abantu benshi. Ubu muri uwo mugezi icyo no kwita ravin mu Gifaransa abantu babandanya bubaka izindi nzu. Nukuvuga ko twamaze kwibagira ibyabaye hirya y'ejo mu bihumbi 2019 myaka nitatirahera. Iyo imvura iguye ari nyinshi canke yakaka uruzuba rwinshi vyose biba ari ngorane. Nico gituma leta mvyeyi kandi inkozi ataco idakora kugira ngo ihangane n'iryo hindagurika ry'ikirere, gutyo umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronke amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga ngibyo riko reba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Bezuka ziriho bihoza abana ndekukura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije.